Yo, the bossy, the alien. Fab. Hanisoni nguru mwami aho ntubona sanga ugira 80 kugira udambwe nkuko ntiwohejwe na satani byabisare ntawo kumpera umutwe nkuwa Zidane atalogi tulagira dialogue abajama baraho batera blackg sans blackg ngo tuyage turakina biya abana bakina nage. Yes, bakunzi bacubero TV nabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon abarindanya baha amasanamu ameze neza cyane. Uno musi nagiye gutumira umwe mu baraperi ba mbere biyemera mu gihugu cy'u Burundi kandi ndazi ko atamurundi numwe yo batamuzi. Numwe mu baraperi basanzwe bamaze gukora byinshi ari nawe wa mbere yazanye umukobwa no muraperi ndibaze ko ari we yamuzanye muri game ndibaze yuko tuvuze indirimbo cyo ni ya Barisi barutwa nayo ni barutwa nayo Karito. Okay. Reka mazina makaze kuri Cyubahiro TV abanza baramutse muganda w'ubutsiko twamusenze kuri studio. Ariko arakora indirimbo mana yanje jewe nayumvise. Reka kwanza tubaza gukubita kamera tumuhe kuri beat twumvirize kweri ubwo buraperi bwiwe aho buhagaze. Ndakora mu kije Barisi. Mwaramutse neza nanjye ndabaramukije Cyubahiro TV n'abanywanyi baye. Umeze neza. Yego ndashima kambije. Ndishimye guhura nawe. Barisi kuva mu mahunja nyuma y'imyaka myinshi mukora indirimbo zikaba hiti uno musi washimye gukora ku giti ciwawe. Barisi ubu kwanza urugendo rwa wenyene abantu benshi baramaze kukumenya ku giti ku izina giwawe turetse uri mu mugwe. Ubona gute? Ni sawa ubuze murabize ko ari kumanuka no kuduga hariho byiza hariho ibitarakunda bizote babikunda yego. Inyuma yo gusohora indirimbo twinwere ubona aho gira uvuga ati jewe hari umuraperi yiyemeye nanjye ngenze kumwereka ko ndamusumba tugusanze muri studio uriko uravura niko numvise ngo uyu n'umuti wawe ushobora kuja kwiteramo serum. Fete si kuvuga ngo je mfutse ngo ndabarusha bose ahubwo hariho umugera nabonye mu muziki. Je mu bisanzwe ndumwanditsi hariho abaririmbyi bashobora kuza nkabandikira indirimbo rero hariho ukuntu nk'umuririmbyi ashobora kuba gitangura je kwandikisha dufati wanje indirimbo ya mbere agomba aririmbe azamva ngo unyandikire ngo uvuga ko ngo ari je ndumurapere wa mbere ngo akaze rero byatewe n'aba umenga bameze nk'abakuru bacu ugasanga umuntu aramaze nk'imyaka 10 indirimbo ziwe sije yaririmba ari kuguma avuga ngo je ndazi kuririmba ngo je ndirimba neza muri mako umuntu yokora ibikorwa hanyuma yoboke biwe nimba bo muhubwo bwame bakavuga ati ujya n'umwami w'umuziki bikavugwa n'abafana muga kugumurimba ugasanga nta bindi bintu ririmba atari kuvuga ngo nije ndabizi nezi oya je nico navuguruje muri make mw'iki gikorwa ndiko ndakora ni challenge hari no wavuze yiyise umwama cyavuga ati ni okay. Jerekana muvuge ku izina ndabona yuko ufise challenge indimbo ya Fab-love Kamirigad tugende kuri beat kwanza beat ngiyo ndayibona kuba niyo mpamvu nasanye urusaku shiramo beat Yo, the bossy, the alien. Fab. Hanisoni nguru mwami aho ntubona sanga ugira 80 kugira udambwe nkuko ntiwohejwe na satani byabisare ntawo kumpera umutwe nkuwa Zidane ntaho byakabaye nta mwami yamayagura yicyura kwabatwara bo bamunebagura kirazira kuzugaya abantu taragaragura ko barezwe kirunda handi bo kumanyagura uzi kurima ntuca witwa umwami w'abarimyi uzi gukina ntucube imana y'abakinyi wabuze impamvu maze cy'umuzunguruka huri ko ndumuhinga wavyo reka ndakubwiza ukuri nzoca mu vyombe vy'inzamubwiza kuri umuhinga wavyo reka ndakubwiza ukuri ahagarika ka beat gato yana uvumenga karasosa sana kubera iki uyumviriye gukora challenge indirimbo yindi ugakoresha beat yiwe nyene beat yiwe niwe yavyiyumviriye muri makini project yiwe turiko turamwunganira yavuze ati iyi beat ndayibahaye umurapere wese ayigireko kumbura ahubwo ikintu cyari kuba nk'ikibazo ikintu gitandukaniye ko nivyo nakoze wewe ngira ngo canka abandi benshi boca baririmba ngo ahubwo umwami ni jewe ngo nanje umwami ni jewe mugabo ji iciyumviro ndiko ndarimba ndiko mvuga ko byukuri si vyiza kwiyita umwami kandi nasanze biriko vyonona ikintu kinini mwo umuziki kuko abantu ntibaciyumvire iciyumviro cyo kuririmba kiza gufasha abantu biyumvira ngo najereka nimvuge ngo mvuge ko ndumwami ngo nejo ngo nzoce mvuga ngo ko nakanda musumba ngo hirya ejo naho mvuge ko nsumba nakurumva ugasanga
uri umuririmbyi kw'ivyo bintu nyene byo kuvuga ngo nije nkomeye kuri naka no kuri naka. Bari turabona yuko hari abaraperi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakora neza, ariko biragoye gutora umuraperi wa mbere yoba aruta uyundi. Tubona umuririmbyi umwe canke babiri ari bo baduga cyane kuruta abandi, ibyo bifira. Reka ikibazo sukurutarutana, ikibazo ntigihagaze ko kurutarutana, nico rero benshi bariko baranihenda ko kurusha abantu gukora ibintu ntibisigura ko uba ari wewe wenyene canke bari uri kuratwara ivyo bintu ni magiriranire. Kera baravuze bati n'umwami yaratiye urushinge. Rero naho wabimenya utabimenya bose barakene, uwo nyene wumva umenga ntabizi gose n'uwo ubizi gose n'uwo utabizi, bose reka babeho. Haraho iciyumviro kizanwe n'uwo yitwa ko ari mutoyi, arico cyo kubaka birebire gusumba n'ico kizanwe mbere n'uba wibaza ngo ni mukuru. Rero igikuru no gukora tugakunda akazi, tugakunda ibikorwa, hanyuma imbere ni heza. Ukwishurana kwa baraperi birafasha ikintu kinini mu kuduza umuziki w'u Burundi. Ukwishurana muri make y'Abafaransa bavuga bati le choc des idées jaillit la lumière, no kuvuga ivyumviro bibiri bihuye bitanga umuco. Si no ku baraperi gusa, ikiganiro muri make ntaho kigeze kiba kibi. Kumva ivyumviro vy'umwe n'uwundi bihuye vyama bitanga ikintu ciza. Yego gende kwanza kuri kapera twinywera. Hari Jumapili tumaze indwi yose ku madiri, hari kuwa Mungu tuti tuje kubanjoka twivuna amachungu, tuje gutagata turayafise dufise umukagata, kuko tuzi kuyacagata, nimuze tuje kwivuna gatuguta, muri bar dutambira kuri table, muri club muri piste, tubisoma kuri liste, nako bavita kataloge, turagira dialogue, abajama baraho batera blague sans blague, ngo tuyage turakina biya abana bakina nage. Wowe uroga canke uraguruka, uricara canke ugahaguruka, ndakubona nkasusumira nkashaka kwigumira, hano tukajigumira. Muze twinywere, twinywere kanini zere ko dutahasizere, dutahasangahe dutahasizere. Barisi urumwe mu baririmbyi novuga yuko namba ari byo numva ku matwi mugabo ni ciyumviro ciwanje yuko uba ufise nimero imwe y'umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngaha turakora akazi ko kuvuga turamenyesha amakuru, abamenyesha amakuru mu gihugu cy'u Burundi ni benshi. Mu gihe byoshika wowe ukinjira muri aka kazi, ni kihe kintu ubona wohindura abarimbye bakaryohera? No mfise nimero y'umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi twebwe tudafise, bivanye no kungene we wizi Kirundi. Ndazifise izo nimero ndazifise. Sinzi dushatse kuvuga, ariko nishuye ku kibazo cya kabiri, izo nimero ntazo ntahuye. Mu gikibazo cya kabiri kivuga ngo ni ikihe kintu no hindura mu bijanye n'umuziki w'u Burundi. Muri make je ndashaka umuziki w'u Burundi ugira indenganizo, ugira ingene utunganijwe, kubera urabona mu Burundi haririmba ushatse akaririmba ivyo ashatse kandi bikavugira hashatse, bivanye ngira ngo n'ivyo afise, no kuvuga umuziki utunganije muri make. Haje ingene umuziki utunganije, urumva umuziki udandaza ushatse, hari igihe uwo muziki uzo ivyo cyakoze akazi ka amikare n'ubucuti hagati y'abaririmbyi. Amikare de musicien n'urunani rw'abaririmbyi baca hamwe, ahubwo hakenewe iyindi ndinganizo ituma ishobora gutuma nk'ubu ugiye aho hirya kwibarabara usanga umuntu ariko agurisha indirimbo y'uwanje senkesa, mwawe senkesa, haraho leta itaronkamwo na 10 na je sindonkemwo na 10. Ivyo ndibaza nta wundi muhinyanyuzi biraba ku buhinyanyura ikiyeri agurishije leta iraronkamwo nka truwasa, hanyuma nawe nyene akaronkamwo n'umuntu wadandaje akaronkamwo. Mugabo twe abaririmbyi nk'ivyo ntibiraza, nk'ivyo rero biri mu bintu je nibaza ko nogerageza kwegeranya ababishoboye, hanyuma tukaja hamwe tukaraba ukuntu vya bitunganije neza. Kagwo usanga turiko turunguka gose, abadandaza canke abaguza tunga abanyamitahe bakayishiramwo bizeye kwizogaruka, ariko ubona kajagari gusa. Ugushigikirana kw'abaririmbyi b'abarundi muri kino gihe turatanguye kubibona, umuririmbyi mukuru arafasha mutonya kumvire kugira bateze imbere igihugu, abaririmbyi bakuru bakuru nyine bagatubona bariko baradufashanya. Kuri wewe ubihishusho nyabaki?
ese kuri jewe ivyo birumvikana ko ari ibintu vyiza cyane kabisa. Iterambere ibihugu vyadutanguriye gutera imbere mu muziki je namye ndabibona dusanze nk'akarora kuri Amerika ni bo twebwe basa n'abatwenspiye. Nama mbona abaririmbyi bazwi n'abatazwi kose bari kumwe ari nk'abantu nka 8 mu ndirimbo ugasanga iyo ndirimbo ni ikintu ciza. Burya abafana bararyoherwa gose kubona abaririmbyi batatu bariko barakorana kurusha ko bama bakubona urumu. Kubabona gusa ku ifoto birabaryohera, nk'ubu bakabona ifoto iriko abaririmbyi nka 8 baha mu Burundi batahora bazi ko bishika bagahura. Nk'ubu bakaza babona duhagaze nko kuri Gardinoro turi 8 batandukanye, abakobwa n'abahunga bazwi n'abatazwi gose, ababizi n'ababigerageza canke n'umuhinyanyuza arimwo, bakabona gusa ko bishika tukaba turi kumwe tugahana ivyiyumviro. Ni ikintu kiba kibereye gose. Hari akantu wigeze gutenga muri WhatsApp reka nakakubaza ngaha kuri micro, nibaze kuze kukishura neza kuko urumwe mu bantu bakunda kuvuga ko bazi kuduza ama views kuri YouTube. Iyo nkoze ikiganiro ntikiduza ama views kuri YouTube, ariko nka partage abandi bapartage nabo bagakubita ama views menshi, bipfiri wacu bipfira cyane kuri YouTube niyo ibi kagenda nabi. Oya n'utuntu twinshi dushobora gutuma biduga. Urabona nk'ijya foto iri hejuru gusa irashobora, hariho ifoto ushobora gushaka ko buryo umuntu wese abonye icyo kintu cyakora akaja kumviriza ibyo ari byo cyangwa ugashe bivana na creation zawe kandi bikavana naho hantu partage kuko si ntubizi neza ko mu partage hamwe. Haraho usanga bo bafise ahandi ahubwo ngira wobegera batabishitse mu inzigo bakubwira. Bakambwira. Yego. Muri kiro gihe uri kurakora indirimbo yo kwishura Fab-love nibyo mbona. Izoba yitwa gute? Izoza yitwa rya zira nyene cyangwa nawe ufise irindi zina ry'uba uzoyita? Zoba yitwa umuvejuru. Umuvejuru. Kubera kwitwa iryo zina kumwita iryo zina umuvejuru. Ubona yuko muzoba muhura mwibarabara mukatakana. Oya iryo sije na rimwise ni igiwanje iryo. Ni jewe ndo umuvejuru. Ushaka kumwitwa umuvejuru? Ni jewe ndo umuvejuru. Urumva rero ugomba kumwereka yuko bidashoboka. Oya nta bidashoboka. Gusa navuguruje iciyumviro ciyo. Wewe nta na kimwe dopfa. Ya ciyumviro ciwe ntigihuye n'iki wanje kandi ni vyiza kuba ufise iciyumviro nanje nkagira ikindi ya. Mu majambo waririmvyemwo ndumva yuko hari akantu menga kagahigo nkuko Fab-love ahageze bigaragara ahageze, wowe ntuvyemera kubwa ubuntu menga yarakwiye kuruta hajyari, umbona menga ahageze uri kurasuzugura mu majambo uririmba. Nashatse kuvuga hariho umwanya munini bimaze kumutwara guma avuga ngo nije ndumwami, ugasanga nk'indirimbo nka 4 mu mwaka, 3 muri zo ari 5 mu mwaka, 3 zikaba ziza kuvuga ko ngo ari umwami ngo ari biki ibintu nk'ivyo. Nicyo gituma rumva uwo mwanya yikonsantra aguma vuga ngo nije ndumwami, aguma abona ngo abantu ngo bahava batavyemera neza, rumva aguma aririmba yereka kumenga ntibavyemera neza ko ari umwami. Hamwe yoja kukiva ahubwo yoza yumva hakebe ngo wa mwami wa ibikorwa burya nivyo bivuga gusumba ya majambo tuvuga. Ni kuvuga kubwa ivyo akora kuguma kuvuga ko ari umwami abanza bihagarike n'ivyo ushaka wewe. Yashaka n'uburenganzira bwiwe kubivuga gusa ndamukebura, urumva nkina nkebura kandi si we wenyene, si we mbamvuze muri make mbwira gito cyanje kugira n'icundi cyumvireho. Si we nakubwiye n'abantu benshi ubu bijya bindi vyiyumviro byose turimba vy'akamaro baramaze kubika. Ubu umwe wese avuga ati mbasha nanje novuga ko ndiki kiruta kijya naka yari yaravuze kugira mbe hejuru. Ntibakimva oro bijya bikorwa dukora nivyo bishobora kugushira hejuru y'abandi. Yego hariho indirimbo zisatu ushaka uraririmba aho ukunda. Nkundira se koreta tugende. Nyumva nkubwire se koreta ibyo twaraganye kuri arutari. Nyumva nkubwire se koreta ko bugiba ngariba ngigwingata. Twageze imbere ucurayita ndajore ubu ntyozwa n'abahita. Amatazira no banyita sayo kuvugwa mwana wa Marita. Tugende nta musanagira muri bisi.
kandi n'igitega ni muyinga narumvise abantu babipinga unamusanagira kuyikinga bimugabanya ubwo bujinga man bimugabanya ubwo buguruguru nibutse nk'abantu mbere twivukiriye ruguru twaravyuka mu gatondo cyane mu gaturuturu ku radio hakavuga inkuru za mukurukuru tukaja kuvoma amazi tugahungura ubugu tugasaba mama kadushigishira umusururu tukambariza kaki atari z'ubururu tukagenda ku masiko tugashika n'amaguru dukerewe bakadukubitisha umusurusuru bakaguma bambwira yuko jewe nzoba umukuru nivyo ndi umukuru kandi ndi umusani none nje mpe bakugendera muri bus nta musanagira ku bisi barisi aka barutwa nayo muri kino gihe turabona yuko umugwa horamo kera nta muririmbyi n'umwe tuko turabona nta nchimbiro ufise cyo kuza kubatwa neza mureka kumubona mwamuravye canke ntimuramurava twebwe twarahize turabura none wenyene katizana ntawe mwahize umwe mu bo turirimbana ari mu mugugira karaoke ku ngoma bar igitega yego kandi arafise nawe nyene igikorwa gishashe cyitwa icupa rimwe indirimbo iryoshe gose nkobo muyiravye ku rubuga mwaca muyibona yitwa short number barisi reka dukushimire nibaze yuko ubandanya akazi kawe ko muri studio twimirije kuzo kumviza izi ndirimbo ukimeze hama icyo cyose tugitegure tugishike commentaire ati aya majambo kuberika bari nimbi bashobora kuba bafatana bakishurana nkuko uwonya tukureke bandanya akazi kiwawe sawa murakoze cyane no studio yitwa uri mwitwa umuhinga producer yitwa Lloyd nibaze ko ari studio nshasha logo ya studio logo sinzi muzomutumira mu bimubaze reka nagushimire cyane gusa hitwa muri acu ndabona ko ari studio nziza cameraman manzi bereke abaririmbyi b'u Burundi hari abaririmbyi keshi ubona gusanga batabonye ntuzinga piano badashobora kuza akavuga ati studio wahapinye y'uburofa urabona yuko ibintu bimeze fresh barisi reka ndagushimire cyane nibaze yuko amajambo twayaza ameze neza tuzogaruka igikorwa cyasose muzesona na video bimeze gute murakoze cyane namwe Nimurindire muzobona ingene zosohoka. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alexon ubananye mukana subscribe na comment turabakunda cyane muri aba boss bacu ciao ciao.